ariko mu gihe cyo hanyuma yagiteye icubahiro ku nzira ikiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya mu banyamahanga. Abantu bagendera mu mwijima babonye umuco mwinshi, ababa mu gihugu cy'igitutu cy'urupfu nibo bakiwe n'umuco. Wagwije ihanga, wabongeye umunezero, banezererwa imbere yawe umunezero wo mwibura, nk'uw'abantu banezererwa bagabanganye iminyago. Imana ishimwe cyane. Tubandanirize muri Matayo igice cya 4 umurongo wa 12 turageza ku murongo wa 17. Havuga ngo Yesu yigishiriza i Kaperinaumu. Yumvise ko Yohana yashizwe mu ibohero, Yesu aje i Galilaya, yimuka i Nazareti aja kuba i Kaperinaumu, hafi y'ikiyaga mu rubibe rwa Zebuloni na Nafutali, hakurya ya Yorodani i Galilaya mu gihugu c'abanyamahanga. Abantu bari bicaye mu gitutu mu mwijima babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cabo umuco urasiye kuri bo. Imana ishimwe cyane. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu nahibazo cyane. Turumvise rero aya majambo duhereye ngaha mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya yavugishijwe yerekwa ku bantu bari mu ngorane, ku bantu bari mu kaga, ku bantu bari mu mwijima mwinshi, ku bantu bari mu gihugu cy'igitutu cy'urupfu. Maze umuco uraza urabarasira ngo abantu bari mu rugabano rwa Zebuloni na Nafutali. Aba bantu bari muri urugabano rwavuzwe, urugabano rwa Zebuloni na Nafutali. Mbega byagenze gute? Igihe Yosuwa agabanganiriza igihugu Abisirayeli, imiryango ibiri, hari ahantu yahawe, hari ahantu bahawe amashambu yabo, noneho barahaba ibihe birebire, mugabo kandi bo babana n'abanyamahanga. Igihugu aka gace rero kagereranya umenga n'agace kahebwe ufatiye kubona abandi bantu bari babayeho, kandi bari abantu bari bageramiwe n'ingorane nyinshi cyane z'ibitero by'abasi baguma baba kubagura. Abantu rero imyaka yose bamaze byaragaragara ko bari mu ngorane, byaragaragara ko bari mu kaga, byaragaragara ko bateye akagongwe n'ibyo ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ariko Imana kubera ko ari nyakigongwe, Imana byarayiteye ikigongwe. Abantu bari basuzuguritse, Imana ibiyumvira ko ngo ibatere icubahiro. Yesu nashimwe cyane. Ayo bantu babayeho basuzuguritse, abantu babayeho bateye akagongwe, abantu babayeho bari mu byaha, nawe wewe umwitegereje ukavuga uti uyu muntu yarakubititse. Imbabazi z'Imana zarabashitseko, nkuko zashitseko, nkuko nawewe zagushitseko. Haleluya. Abari abantu ruhebwa, Imana idesida ko ibagirira neza. Uno munsi ushobora kuba wicaye ngaha uri ruhebwa, abantu barabucira umukeke, abantu barakugaye batuwe ntacyo uzovamo. Ngabo ndakubwiye ko imbabazi z'Imana
nawe uno munsi nizi wawe. Umuco w'Imana ni uwawe, nukurasira urahabwa icubahiro, utegwa icubahiro n'Imana yo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Abantu rero ibyabo mu mugambi w'Imana uza mu buryo budasanzwe, ngene abantu batavyumva, ngene abantu batabitegera. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Luka igice ca 4 duhere ku murongo wa 16 havugwa ingene Yesu yakuze i Yerusalemu. Ageze mu rusengero afata umuzingo, batangura kuvuga asubiramwo amajambo y'uwavugishwa n'Imana Yesaya ngo mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe kugira ngo mbwire. Reka mbere tuyasome mu nkundire tuyasome. N'amajambo meza cyane aza asigura ipo n'imvano y'ingene Imana iriko ishitsa umugambi wayo w'agakiza ku bantu bose n'abanyamahanga Imana bagendera bagakizwa. Ariko kandi byarateye ibibazo n'umujinya Abayahudi. 16 kuri igice ca 4 Luka kandi 16 havuga ngo ab'i Nazareti bageza kwica Yesu. 16 aja i Nazareti iyo yakuriye. Ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yari amenyereye, ava hasi ngo asome. Bamuha igitabo c'umuvugishwa n'Imana Yesaya, arakizingurura abona ahantu handitswe ngo mpwemu w'Uhoraho ari kuri jewe. Ico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwira aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumuka, no kurekura abahazwa ngo bidegemvye, no kumenyesha abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Azinga igitabo agisubiza umusanzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi bamuhanga amaso. Atangura kubabwira ati ivyo vyanditswe birashitse uwo munsi nk'uko amatu yanyu yiyumviye. Bose baramushima, batangazwa n'amajambo y'igikundiro avuye mu kanwa kiwe, bati mbe ubu siwe mwene Yosefu? Arababwira ati ntimuzobura kunshira wa mugani muti muvuzi niwivure. Ibyo twumvise byose ko wakoreye i Kaperinaumu ubikorere nino mu ntara iwacu. Kandi avuga ati ndababwira ukuri, nta muntu avugishwa n'Imana yemerwa mu ntara iwabo. Ni ivy'ukuri hari abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe ca Eliya, hamwe ijuru ryakingwa imvura igatara imyaka 3 n'amezi 6, ikigoyi cinshi igatera mu gihugu cyose. Nyamara Eliya ntiyatumwa kuri n'umwe muri abo, ariko atumwa Izerevati mu gihugu c'i Sidoni ku mugore umupfakazi. Kandi hariho abanyamibembe benshi mu Bisirayeli mu gihe c'umuvugishwa n'Imana Elisa. Ntiyakizwa n'umwe muri bo atari Namani Umusiriya. Abari mu isinagogi bose bumvise ivyo banigwa n'ishavu, bava hasi baramukwega, bamukura mu gisagara cabo, bamujana ku manga y'umusozi wubatswe ko igisagara cabo ngo bamutembagarizeyo. Ariko aca hagati muri bo arigira. Yesu nashimwe cyane. Nimba uno munsi rero turi hano turi abanyamahanga bakiwe n'umuco, birafise iyo byazananye. Imana nishimwe cyane. Mu ntango Imana yahisemo Abisirayeli, kandi iby'agakiza n'iby'amajambo y'ubugingo ibyera by'Imana nibo bari barabibikishwe.
rero babaho ari abantu nk'ihanga Imana yishimira, Imana yahisemo. Mugabo baba abantu batari kubashitsa umugambi w'Imana nk'uko Imana igomba. Hanyuma Imana irabona ko hariho n'ayandi mahanga, ayandi mahanga yaragizwe n'ayandi moko atari mu bwoko bw'Abisirayeli. Natwebwe twarimo. Bibiliya irakoresha amajambo agera kuri 3 iri kwivuga imigabane y'abantu. Hariho Abayuda, hariho Abagiriki, hariho n'abanyamahanga. Abo bose rero batitwa Abayuda, baba abo Abagiriki bagaserukira abanyamahanga canke yandi moko yose. Abantu rero batari bazi Imana rurema, Bibiliya ivuga ngo bari mu gitutu c'urupfu, bari ahantu h'agahinda, bari mu mubabaro, baraririye kuzopfa rubi. Ariko umugambi w'Imana wariho, kandi igihe cawo cariko kirategurwa. Yesaya abivugishwa rero uhereye kera imyaka myinshi mbere yuko Yesu avuka. Hanyuma Yesu rero araza ari Mesiya, Emmanuel, Imana ije mu bantu bayo. Haleluya. Ku Bayahudi cari ikintu c'agakiza bari biteze, kandi Mesiya bari biteze ko aza ari Mesiya, umurwanyi abahesha intsinzi ku bantu bose bariko barabahahaza, ku bariko barabaciza, ku bariko barabacuranguza, ku bari barabagize babashize mu bukoroni. Hanyuma muri aya majambo rero twumvise Yesu atanguye kwigisha, atanguye ministeri yiwe, we yaraduze arakora igikorwa, kandi mu ngoro Yerusalemu yaramenyereye kuhaja. Mugabo uyu munsi uhuriranye n'aya majambo rusomye ngo afata umuzingo, atangura rero gusoma ya majambo umwemu w'Imana ari kuri jewe, kugira ngo mbwire abarindwa ko barekuwe, mbwire aboro ubutumwa bwiza. Abantu bararyoherwa, abantu baranezererwa kumva ayo majambo, kandi batangura mu bwenge bwabo no gutuna ivyiyumviro bati bwa bundi niwe Mesiya, bwa bundi niwe Mesiya. Barabona ko by'ukuri ivyo ariko aravuga abivuze nk'intumwa y'Uhoraho. Mugabo rero Yesu acarinjira ashikira insiguro abahaye itigeze ibaryohera. Urupfu nk'urwo bacamwo arigira, hanyuma acaragenda aja ahantu i Kaperinaumu. Twumvise aja muri bya bisagara rero byo mu rugabano rwa Zebuloni na Nafutali, ngo hari abanyamahanga. Haleluya. Abayuda bari bahejeje kwanka ubutumwa bwiza bw'agakiza kazanywe na Yesu Kristo. Mugabo Yesu abafitiye umugambi mwiza w'agakiza abo banyamahanga nabo. Mu majambo kandi Yesu yakoresheje yaravuze ati mwibuke mu gihe twavugishwa n'Imana Eliya, ibyabaye ijuru ritaze, imvura ntigwe kumara imyaka 3 n'amezi 6. Eliya mwibaza ngo hari uwamufashije w'Umwisirayeli. Iyi bambewe ngo yagiye gufashwa n'umugore w'umupfakazi w'Izerifati, bisigura ko atari mu Isirayeli. Hari rero abantu baba radiko canke bavuga bati
iyo Bibiliya muvuga ibyo ni iby'abayuda. Hari igihe abantu nyene bakoresha imvugo yo kuguza bati iby'agakiza ni iby'abayahudi si iby'abandi. Mugabo aha Yesu rero ariko asobanura umugambi w'Imana w'agakiza ku bantu bose. Yesu ashimwe cyane. Ahereye kera ko Imana hari abanyamahanga yagiriye neza, nawe we uno munsi Imana arashobora kukugirira neza. Haleluya. Kamuntu ijuru ritabaye, kamuntu ijuru rihaye agakiza. Ntibirengagize rero iri jambo ugume urizirikana. Yesu arongera aravuga ati mu gihe twavugishwa n'Imana, Elisa ati mbega mu Isirayeli nta bantu bari barwaye imibembe bari, none barakize imibembe yabo. Imana ntiyagendeye umunyamahanga Naamani, umunyesiriya Naamani, Imana iramukiza. B'Abayuda rero ayo majambo arushiriza kubarya bati behe Abayuda ntibashaka kumva yuko ivy'Imana byohererezwa ku banyamahanga, noneho baca bagira ishavu n'ipfuwe mu gitutu mu gihugu cy'igitutu cy'urukungu. Babonye umuco mwinshi ubarasira. Haleluya, haleluya. Imana yanezererwa no gukiza abantu benshi. Imana yanezererwa nuko uno munsi wiyongera mu bo yakijije. Ukaba wicaye hano rero, wicaye mu mwijima w'ibicumuro n'ibigabitanyo, n'igihe cyawe cyo kwakirwa n'umuco. Umuco wera ni wo Yesu. Niyakira mu mutima wawe uzosubira kugira ibibazo. Nta nzigo, nta kwamuka gusa uzoba muri wewe, nta myidongo izoba muri wewe, nta mutima ukomantaye uzoba muri wewe ukundi. Yesu rero azanwa no kumurikira abantu bari baraririye gupfa. Je nibaza ko ngira ngo uno munsi gituma tugira ibibazo, hari abantu baza mu ishengero ry'Imana batazi ikibazanye, babona kumenga ni style yo kuba mu ishengero ry'Imana, canke ugasanga abana tubyara bakurikira ababyeyi bagakurira mu ishengero, mugabo bataramenya ico umunezero w'agakiza. Umuntu wese yashitse ku musaraba akamenya icamuzanye, akihana yacu ibyaha byiwe, umutwaro wari umuremereye akawukurwako, ndakurahiye umuntu uwo munezero yagize umunezero udasanzwe. Je nanje ndazi ko igihe namenya ko nkijijwe narumvise amahoro n'umunezero bidasanzwe. Mu gitutu cy'urupfu, mu gihugu cy'urupfu, cy'umwonga w'urupfu, hanyuma bakabona Yesu arabatishije. Ukuri abo bantu n'uno munsi bafise umunezero w'agakiza. Haleluya. Harya iyo umubyeyi afise abana akunda, natwe imbere ya Data tumeze gutyo. Mugabo rero urashobora kuba uri hano mwene Data, uwo munezero w'agakiza utarawuronka. Yesu uko yagendeye aba bantu niko n'uno munsi ariko agendera abantu biwe. Warareba mu ishusho y'Imana, kandi umugambi w'Imana urahari ku bugingo bwawe, ukuguha ubugingo, ukugwinjiza mu cibare ciwe. Gitondo batubwiye icibare ico arico. Umuvyeyi yaragira agakebera umwana ahantu yirimira. Natwe Imana yatugize imiro yayo, kandi ntibigarukira kuri twebwe gusa, hariho n'ubundi runganwe. Imana iriko irahamagarira mu cibare cayo. Imana iriko iraha abantu agakiza kandi turumvise rero aya majambo duhereye ngaha mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya yavugishijwe yerekwa ku bantu bari mu ngorane, ku bantu
bari mu kaga, ku bantu bari mu mwijima mwinshi, ku bantu bari mu gihugu cy'igitutu c'urupfu. Maze umuco uraza urabarasira, ngo abantu bari mu rugabano rwa Zebuloni na Nafutali, aba bantu bari muri urugabano rwavuzwe, urugabano rwa Zebuloni na Nafutali.